Je nitwa Twagirez François nkaba mvuka muri komine ya Kiganda kuri umutumba wa Kiganda nyine. Jewe rero narize amashure matoyi nka Kiganda, makuru ndayiga na kaminuza ndiga mu gisata cyo kwigisha. Mpejeje naraje gukorera ngaha Kiganda kuri lycée ya Kiganda. Ndakora imyaka 4 ya mbere ndasimbira handi gatoyi harize imyaka 9 ndasubira ndakora no kuvuga yuko nakoze imyaka 12. Ishuri rero nayikoze ko neza ndaramura abana batari bake kandi byagenze neza. Mbega uyu munsi twuguruye yubire y'imyaka 75 ino shure ibayeho mwiyumva gute? Ndanezerewe rwose kubera yuko ishuri kuntu yagira atera imbere ni ishuri yagira atera imbere kuko yahereye kuba iramura abantu bamaze imyaka mike hanyuma arongera ko ibisata bikomeye iratinda iraba ishuri rikomeye rifise cycle complet ahaye. Hanyuma ico kinezera ca mbere nuko ryagumye ari ishuri ryiza, ishuri rimeze neza ryarabungabunzwe bikerekana yuko abayiriyoboye bagize ishaka ry'uko riguma ari ishuri rimeze neza namwe murayibona ngaha. Hanyuma no mu bumenyi haye ishuri riri mu mashuri ya mbere, riri mu mashuri ya mbere aramura abanyeshuri baje muri kaminuza bakagenda bashimirira ishuri kuntu ryabaramuye. Aha rero twari abarimu bakerebutse tukigisha neza bakamenya. Je nigisha Igifaransa nubamye bandondera nacigishije ngo ndabibutse bimwe kaga Faransa niho ndababwira ntimurakoze. Ndanezerwa muri bo harimo abapatiri twari tuvugana, hari abaganga twamanye, hari n'abagiye mu bindi bisata. Byerekana ko ishuri ryagize akamaro kwikazoza k'igihugu. Yego. Mbega nkimvukira hano Ikiganda nyene mukongera mukaba kandi nkuko mubivuze ni kihe cyifuzo mwumva mufise muvuga muti twovuga tuti mwo kwifuriza lino shure mu myaka igiye gukurikira? Mu myaka igiye gukurikira murakoze. Murabona uriravye ni ishuri imaze imyaka 75. Murabona n'umuntu amaze imyaka nk'iyo ariko arakura. Hanyuma twokwifuza yuko urisubiramo bakarisiga rigasubira rikaba ryiza turavye mu nyubako. Mbajije ndabizi ko mba hafi hariho n'inyubako zidakwiye neza, amashuri ngo ntakwiye, amashuri bigiramwo ico bita ibirase harabuze ibirase narumvise ibirase bishika 4. Icodoga bakavyubaka kandi tuterera kugira ngo abana bige neza. Hanyuma ngere barondera ibitabo biblioteke yo ngaha nayumvise ko nahamye ntembera kandi hafi ibitabo ntibikwiye, barakwiye kurondera ibitabo bikwiye. Hanyuma nabijye byo muri bya science muri laboratoire barakwiye kwibongereza kuko ari igisata ca scientifique kugira ngo baronke ibikoresho bigezweho ishuri kuma ritera rije imbere gusura. Yego. Murakoze turabakengurukiye. Murakoze namwe. Jewe nitwa Patiri Jambo Sponsingiyumva ngaho hepfo Nkonyuvu ni muri no komine nyene yagutse paruwase ya Munanira ariko twararose paruwase nshasha paruwase ya Gatabo. Nize ngaha nahashitse muri 2004 ndaheza nshika ngaha mu mwaka w'indwi, maze kwiga umwaka w'indwi ndabandanya gushika mu w'icumi baca bangumiza ngaha niga scientifique B. Muri ico gihe nariko ndiga ngaha utanguye kugira imbuka y'imisa ngaha tukayigira ngaha kuri no shuri no Kiganda narabona yuko bindyohera cyane
nkumva yuko iby'Imana ndabikunda cyane kuko naratwaye imigwi yitorwa ngaha kuri no shuri mbere ndetse no muri vikariya ndi ngaha nyene nongera ndaba ukora mu isakristiya muri ubwo butumwa nyene nkumva ko nkunda iby'Imana maze guheza ngaha nagumye numva akariro gutyo muri 2013 ndasubira ndasaba kwinjira ariko uwo mwaka sinashoboye kwinjira nkumva nyene ko ndabikunda gose nama ndagenda kubandanya ivyigwa vya kaminuza maze kubiheza cyane numva ndafise wa muhamagaro ngaha kuri Norisi ya Kiganda. Ino lise rero nayikunda cyane kuko yaturera neza umwe wese yaba ico yifuza. Ushaka gusenga twarasenga cyane mbere ndetse tukagira n'amabwiriza y'urubanza akatumutima rwose mu buzima bwacu gutyo n'amabwiriza mariale ukabona nyene ko harimwo abasenga cyane ni naco gituma habonetsemwo n'abagenzi banje abasaseredoti ndetse n'ababikira tudashobora kumenya n'igitigiri cyabo. Ino lise rero ndayikengurukira rwose kuko yarandetse neza cyane akanyamuneza kino yubire kandi ndanakenguruka rwose no kwibandanyira muraneza tugire Naganze Kristo nyakubahwa musaserdoti w'umukama muravuze ko mwaciye ngaha kandi ko mu muhamagaro wanyu rino shure byagize uruhara rudasanzwe mbega icifuzo canyu nk'abarezwe baramuwe nino shure imyaka itari mike uko twumvise yuko mwahatanguriye umwaka w'indwi gushika murahahereza icifuzo canyu kwino shure mwumva ari ikihe? Icifuzo no kwipfuriza ino shuri nuko yobandanya iramura iteza imbere indero mbere kubera ko twumva harimwo n'abahavanye bafata amakariyere yo kwihebera Imana ndetse no mu gihugu turabona benshi bize ngaha kandi iyo turiko turahura mu mabiro n'ahandi turahirimbagwa cyane. Icifuzo nuko yobandanya irera neza ikarera iramurira igihugu na ekleziya mbere gutyo igihugu na ekleziya bigaheza bigatera imbere abana b'igihugu bagahica ubwenge kandi bagaheza bagakorera Imana neza. Turabakengurukiye. Jewe nitwa Patiri Cristiano Manirabaruta uvuka muri diocese nkuru ya Gitega kabiri naho ndangurira ubutumwa. Rino shuri ryaranyakiriye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008 gushika mu 2010 isozereye amashuri igice ca kabiri n'amashuri yisumbuye mu gisata c'indome none ariko twazita ico gihe nahashitse hari urwaruka rutari ruke abanyeshuri barenga 1000 mu buraro bumwe baba boroshe kwegeranya haba hari ubwinshi bw'imico haba hari ubwinshi bw'imigenzo ariko n'igihe ishuri ritari bwasubire mu minwe ya Eklezia Katolika hariho ubukristo abantu baragerageza kwiyegeranya ku rugero rwo hejuru cyane bakagira udukorwa tw'utwigoro misi y'amasoro tugasohoka hanze gufasha no gusukurira abatama n'abatamakazi guterera umuganda nyene mu bikorwa bisanzwe mu mirima iwabo gufasha urundi rwaruka ari ku mashuri batishoboye ku mashuri atandukanye. Ivyo vyose bikabigirirwa n'umuryango no kwita Katolika wo muri lise. Inyuma gato ishuri rimaze gusubira kuronka inzego zishigikiwe kandi zatowe na Eklezia Katolika vyarateye imbere gose kuko twagumye tugabana ibivomera ukwemera kwacu inkuka y'imisa n'ibindi bikorwa bidufasha kwegerana nk'abanyamuryango. Ivyo vyose biraheza biravomera gusumba novuga itorwa ryanje naho ritahereye hano ryarahakuye ibindi vyiza bitari bike birivomera kandi dutembere hirya no hino twarabona utumenyetso tumwe twuko ishuri ryahoze kumbure riri mu minwe y'abantu bemera udushusho hamwe forume y'amashuri ukabona ko ari evre y'ibikorwa by'abakirisu. Uyu munsi ndabihimbarirwa cyane kuko iri shuri ryampaye abagenzi twunze ubumwe baba abo dusangiye ukwemera nabo tutagusangiye aho ngendera rimwe na rimwe ndababona gahimbagwa kandi tugasangira ubutumwa ari navyo nkenguruka cyane. Ico nifuriza iri shuri nuko ryotera imbere rigashika mu bigero gusumba abaririko bakagabana nyene iyo ndero y'umutima n'umubiri y'umuntu wese muri rusangi kugira ngo igihugu na Eklezia ejo ishikire abayobozi nyabo bashobora gucunganira
ubona ko muri iyi myaka dutera tuja imbere aho womenga ibintu biriko biragabanuka buke buke, ariko hano bashishikare kuhavoma nk'isoko nyene ibashikana ku muzuriro w'ubwabo. Naganze Kristo, mbega nk'uwahize kumbure nka hamwe wovuga uti nimba ariko igihe cacu vyari bimeze nimba ariko bikimeze, nk'uwahize nakahe kagohe wumva wovunira abayobozi bari no shure uno musi imbere rirongowe na Ecclesia rirongowe n'umusaserdoti, siko vyari bimeze siko vyamye bimeze, nakahe kagohe mwovunira abayobozi abarezi bo kwino shure kugira ngo ribandanye riba ikibanza cyo gutanga indero no kuramurira Ecclesia n'igihugu? Umurezi w'uyu munsi haba aha canke n'ahandi abwirizwa kwigira uwegereye umwana agahinduka nk'umugenzi atari n'umuvyeyi gusa, kugira ngo ntihabe ikinogo hagati y'abo babiri, kuko iyo habaye ikinogo nimba umwe wese yari yifuza gushikira neza gushike. Igihe c'iwacu kumbure hari imbono n'iy'uwo munsi biratandukanye, kuko akigoro k'umwana wahirya y'ejo nta n'imyaka myinshi irahera ndahavuye, ariko akigoro umwana w'imyaka imbere 10 yagira uyu munsi biramugora ubundi, kuko ivyo tubayemwe atari bimwe. Ari naco gituma umuvyeyi nawe agerageza gutahura, umwigisha murezi agerageza gutahura umwana w'uyu munsi, akishira muri logique yiwe, atari kugira ngo yakire ibigenzo yiwe, mugabo kugira ngo ashobore kumutahura abone umuzi w'ingorane canke ikibazo yabafise, kugira ngo amenye ingene amuherekeza n'ingene yomushikana aho nawe yashitse mbere, kugira ngo aramufashe kuguruka amaso, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ashikane kure aho abigisha abarezi n'abavyeyi bacu bashikanye uyu munsi. Turabakengurukiye.